biragoye wewe aho uba wiherereye kudashobora gukora icaha kandi ata muntu akubona, ntiworeka gusambana kandi ata n'umuntu ariko aragucunga, mugabo mpemu uhoraho iyo washize ivyageze vyiwe ubirimbura ku murango no mwijoro niwe gushoboza kubishira mu ngiro. Rero birice vuga ngo azoba nk'igiti giteye hafi y'imigezi y'amazi. Ku murongo wa gatatu ngo cama igihe caco n'ibibabi vyacu ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Ndabaramukije amahoro y'Imana kugira ngo abane namwe mwese aho muherereye. Amazina yanje nitwa Muhizwintore Gedeo, nkaba nsanzwe n'umuvugabutumwa mu ishengero Apostolic Pentecostal Church of God muri paruwasi ya Gihosha, aho akaba ariho nsanzwe ndangurira ibikorwa by'Imana. No munsi nshimiye Imana ko inteye iteka ryo gusangira namwe amajambo y'Imana. Nshimiye n'abavukanyi baduhaye kano kanya kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Gukorera ubwami bw'Imana ni byiza cyane. Dusenge imbere yuko twinjira muri ano majambo y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, muremyi w'isi n'ijuru, ibiboneka n'ibitaboneka byose byaremwe nawe. Wakoze kutugirira ubuntu kugira ngo dusangire n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu amajambo y'Imana y'uno munsi. None ndasabye ngo aze kuba y'ubushobozi, uzoyumviriza wese canke uyumviriza amugire kububasha, umushoboze gukora ibyo atahora akora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusange rero amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca Zaburi igice caho ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Havuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticara n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe vy'Uhoraho, kandi ibyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Ababi ntibamera batyo, ariko baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Nico gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'amateka, canke abanyabyaha mu ikoraniro ry'abagororotsi. Kuko Uhoraho azi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Bavukanyi, ano majambo nipfuje kudusangira uno munsi nayahaye umutwe uvuga ngo witwararitse iki. Witwararitse iki? Kenshi muri ino si yacu canke muri ino rungano rwacu, abantu benshi tubafise umwitwarariko ivyo dushize ku mutima ku murango no mwijoro, ivyo twirukako cyane cyane muri ino minsi. Ushize akantu ku marezo sosiyo kugira ngo witwarike cyane ko kadugije umwimbu w'amavyuzi n'abagize amakomantere, ivyo canke utanguje iyindi projet ukitwararika ko yateye imbere. Mugabo ijambo ry'Imana rivuze muri Zaburi ya mbere ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticana n'abacokoranye. Mu majambo make uyu mwanditsi wa Zaburi yari karavuga ko hari abandi bantu bahiriwe barenze abafise amafaranga canke abandi bafise imiduga myiza nk'ivyo twiyumvira yuko abantu baba bakwiye gushira ku mutima, nkuko twebwe twodekrive umuntu cyane tukadondora umuntu uti umuhigwe n'uyu. Acavuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Hari abantu bagendera mu nama z'ababi, amohe y'ababi, ivyo ugasanga nivyo agenderamwo. Ugasanga umuntu imigani yiwe ngo umugabo mwiza n'uryo twiwe n'utwabandi, utivye ntasumira umwana. Ivyo nivyo yiyumvira, ivyo nivyo agenderamwo, ivyo nivyo ashira ku mutima. Hari n'ahandi hantu usanga ari umukozi wa leta, ugasanga ivyo yiyumvira n'ivyo akora afise n'amajambo yiwe yiyiwakiye kugira ngo ashobore gutoza abantu igiturire. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Ivyo ushira ku mutima rero nibihe? Mbega ushira umutima ku nama z'ababi. Umurongo wa kabiri uvuga ngo ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe vy'Uhoraho, kandi ibyagezwe vyiwe nivyashira ku mutima ku murango no mwijoro. Rero acavuga ngo ivyagezwe vy'Uhoraho, umuntu w'Imana canke icaremwe n'Imana nivyo yarakwiye gushira ku mutima no mwijoro.
benshi barakunze kwiyumvira bati muri runo rungano turimwo ati ntitukiganzwa n'ivyagezwe, kumbure womenga mvuze nti ivyagezwe vy'uhoraho nivyo dukwiye gushira ku mutima ku murango no mwijoro, womenga siniyumviriye cane ku gikorwa Kristo Yesu yakoze c'ubuntu bwa Kristo, aho benshi bavuga ati ntitukiganzwa n'ivyagezwe tuganzwa n'ubuntu. Ariko ubuntu bwa Kristo, Yesu Kristo yavuze ngo sinaje gusenyura ivyagezwe ariko naje kubishitsa. Abishitsa gute? Abishitsa kuko yavuze ngo aduhaye mpwemu yera. Haleluya. Mpwemu yera amuduhaye niwe wenyine ashobora kudusuguma nakaduha ubushobozi bwo gushira mu ngiro ivyagezwe vy'uhoraho. Biragoye wewe aho uba wiherereye kudashobora gukora icaha kandi ata muntu akubona, ntiworeka gusambana kandi ata n'umuntu ariko aragucunga, mugabo mpwemu w'uhoraho iyo washize ivyagezwe vyiwe ubirimbura ku murango no mwijoro niwe gushoboza kubishira mu ngiro. Rero birice vuga ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Ku murongo wa 3 ngo cama igihe caco ngo ibibabi vyacu ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Hariho abantu bibaza ko gukorera Imana harimwo ubuhombe. Gukorera Imana nta buhombe birimwo, gukorera Imana nta buhombe birimwo, ndabisubiyemwo kenshi. Iyo uzobona Imana yitwarika n'abantu, umuntu atafise n'akazi, ndakunze kwiyumvira nti mbega iyo umuntu agize mariage afise akazi hoho kagahera byoca bigenda gute? Yoca abwira uwo wubakanye turumva rero rabusubira iwanyu byahindutse ya mahera yaheze. Eka data, ico gihe nkunze kubwira abantu nti uca usenga Imana y'abagabo. Imana irakugirira ubuntu n'inyuma y'ubwo buzima bwose ugashishikara ukabaho. Imana rero murongo wa 4 haba ngo ababi ntibamera batyo, ntibitwararika ivyagezwe vy'uhoraho ariko baba nk'umuguruka. Kuba nk'umuguruka bisigura gutwarwa n'ikije cose. Hari umuntu akubwira ati hako ntaba umutunzi, nimba bisaba ko nica abantu bose nkatunga nutuma ndabica, nimba bisaba ko mba ikintu kanaka bibaye ngomba ko mpanyanga abantu bose no bishikako. Umunyakibi ajana n'ibigezweho. Kwiba bisaba ko asumira abana ko bibaye ngombwa ko yiba ntaco bimutwaye. Ariko umurongo wa 5 uvuga ngo nico gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'amateka canke abanyabyaha mwikoraniro ry'abagororotse. Bantu b'Imana, iri jambo benshi ntibagiyumvira, benshi biyumvira yuko twaje mu isi bizoherera nga, muga ntibizoherera nga. Hari umunsi twese tuzokorana imbere y'Imana tukavuga ibyo twakoze ngaha mu isi. Ndababara cyane iyo mbonye abantu Imana yateye iteka bakagira amarezo sosiyo akurikiranwa n'abantu benshi, muga bintashira ko nta n'umuntu bizojana mu ijuru. Imana ikubabarire, yagukuye kure, niyo yakudugije, suko warufite ibintu byiza byo kwenteresa abantu, mugabo ivyo bintu ukora wari ukwiye kurondera na kimwe basigisha gutuma uninahaza Imana yawe. Nayo majambo nariko ndasangira namwe avuga ngo witwararitse iki? Ivyo witwararitse mbega mu bwami bw'Imana uzoronka umusaruro wavyo. Bibiri bivuga ngo umurongo wa 6 ngo kuko horazi inzira y'abagororotsi ngo ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Ushishikara iyo nzira yo kwitwararika ivyagezwe vy'uhoraho, nawe arazi inzira zawe, ntazoguta ntazogutererana. Nawe wowe uri nyarucara, ijambo ry'Imana rimbwira ngo nyarucara azova mu ihanga. Hari umunsi n'umunsi uhoraho azokwibuka, kandi Bibiliya yavuze neza ngo ibibabi vyiwe ntibizigira vyuma, uhoraho azokuzitirira. Pawulo yavuze ngo turavye ku maso ubona umenga dusa n'abagomba gupfa, ngo ariko tubabayeho, ngo turakenye ariko tubayeshejeho benshi. Mu nkundire dusenga Imana. Sinzi ivyo wari witwararitse, mugabo mwitwarariko wawe wari ukwiye kuhindukiriza mu ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Mana data twese uri mwijuru, ndagushimiye kuri aya majambo tuyaze. Umwitwarariko wacu ukwiye kuba mu vyagezwe vyawe, kandi umuntu wese ntavyo kwishoboza n'inguvu ziwe, ariko we muhemu wawe niwashobora kudushoboza kugira ngo dushobore gushika muri ivyo vyose. Urakoze rero kuvyumvise kandi kukomeza kuduha inkomezi, umuntu wese ahaherereye umuha inkomezi zo kwitwararika ibizogira ikimazi mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.